Haleluya, haleluya tena. Imana nayo ntizotwibagira. Mu nkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse. Inkuru nziza rero kwa Generali Lengiyome Bunyoni. Generali Lengiyome Bunyoni mwese mwakunze kuri kano kanya aridegemvya. Hari inkuru nziza isohotse ivuye kwa Generali Varisito Ndayishimiye yabera bati akoze akantu k'ubugabo. Abana ba Generali Lengiyome Bunyoni bagiye kumusabira ikigongwe, baratakamba. Umukenyezi wa Generali Lengiyome Bunyoni niyo nkuru ya sente yaragiye aratakamba, akubita amavi hasi, arapfukama kwa nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. None amakuru dufise, amakuru ariko aragenda aja ahabona aremeza ko uyu Generali Lengiyome Bunyoni yoba yarekuwe, ariko arekugwa vy'agateganyo. Kurekura Generali Lengiyome Bunyoni vy'agateganyo vyoba vyavuye kuki? Ninde yabashije kumvisha Generali Majoro Varisito Ndayishimiye? Ese koko vyoba vyaravuye ku bana ba Bunyoni bonyene batakanje? Vyoba vyaravuye ku mukenyezi wa Bunyoni yoba yaragiye agatakamba? Canke hari abandi bategetsi nabo boba bari muri ivyo bintu, boba baratakambiye Generali Lengiyome Bunyoni kugira ngo arekugwe yidegemvye? Ibintu birabandanya guhindura isura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abategetsi baravuga ko rero Generali Lengiyome Bunyoni hoba hari ibindi bihangange vyakomeje gusemerera bibwira Varisito Ndayishimiye ko ni atorekura Generali Lengiyome Bunyoni, ko niyorekera Generali Lengiyome Bunyoni mwibohero bizohava bikwega ingorane zikomeye, bizohava bikwega akarambaraye mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi, bizoteza ingorane zikomeye kandi ko Varisito Ndayishimiye atazozisimba. Bati nutarekura Bunyoni ukaguma kumuboha, ukaguma kumupfunga, ukadedeza, bizokwerekana ko ico urindiriye ari ubutegetsi. Bamwe bati niworekura Generali Lengiyome Bunyoni bizohava bitera ko Bunyoni abanyagihugu babona ko wowe kurekura Bunyoni atabugome ufise, kandi ko atari ivy'ibibanza urindiriye cane. Bazogufata nk'umutegetsi mwiza, bazogufata nk'umuntu akunda igihugu gusumba abandi. Ngivyo rero vyoba ari bimwe mu vyatumye Generali Lengiyome Bunyoni arekugwa, akava kuri kino gihe inkuru turiko turatohoza yoba yarekuwe vy'agateganyo. Ariko ico tutaramenye neza niko Bunyoni yoba yahejeje gusohoka ibohero, ariko ingingo imurekura ngo yo yoba yamaze gusinywa, agiye gutaha mu muryango wiwe. Abakobwa biwe Darilene Lengiyome Bunyoni, Lantunge Darilene Bunyoni, uyu na mwene wabo murumuna wiwe mutoyi wiwe akaba aribo bagiye bagatakamba kwa Generali Majoro Varisito Ndayishimiye kugira ngo abashe kurekura uyu mutama yaramaze igihe kinini agwaye. Hari n'andi makuru kandi bavuga ko umuryango wa Generali Lengiyome Bunyoni wasavye ko uyu mutama yorekugwa canke yojanwa kuvuzwa mu gihugu ca Kenya, na cane cane ko aho agwariye mu bitaro vya Gitega kwivuza vyabaye ingorabahizi, vyagoranye cane. Bakaba barasavye ko yojanwa gukurikiranwa muri Kenya. Inkuru nziza rero iriko iraboneka hano nuko nyine uyu Generali Lengiyome Bunyoni bivugwa ko yoba agiye gutaha. Yaba ari inkuru nziza kuri abo bose. Abategetsi bakomeye cyane bakomeje kugenda bibaza ibiriko biragenda biva. Prime Niyongabo ngo yoba ari umwe mu basemereye cyane kugira ngo uyu mutama Generali Lengiyome Bunyoni abashe gutahuka.
Ibi biriko biragenda bitangazwa kandi bigatangazwa n'abantu batandukanye bumvise iby'iyi nkuru. Undi muntu avugwa mu basemereye ko Bunyoni ataha ni Deniza Bucumi Nkurunziza. Deniza Bucumi Nkurunziza yoba yaragiye kwa Evaristo Ndayishimiye akamuganiriza akamusaba ko uyu mutama agomba gutaha. Yamusabye ko ibishoboka byose agomba kurekura General Alain Guillaume Bunyoni, kuko si we wenyine yakoze ibyaha, naho yamwagirije ko yagomba kumutembagaza ku butegetsi. Bamusabiye imbabazi, baramubwira ko niba koko byoba ari byo ko bazomuganiriza. Baba baramuganirije rero bakamusabira imbabazi, akababwira ko atazosubira. Abana ba General Alain Guillaume Bunyoni baratambukije ubutumwa bavuga ati: nyakubahwa muvyeyi mukuru w'igihugu, turasabiye ikigongwe umuvyeyi wacu, ntazasubira ibyo mwamwagirije byose. Twibuke ko Bunyoni yari umwe mu bagwizatunga bakomeye cyane bakize ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amatunga ye yose yari yafatiriwe, afatirwa n'ubutegetsi bw'igihugu, nyine ubutegetsi bwa leta y'u Burundi, aho byaboneka ko rero Bunyoni ntacyo yari asigaranye, abaryango biwe yari asize hanze ntacyo bari basigaranye. Ibyo byose biraboneka ko hari ibinyegezwa byari bikomeye cyane ku baryango ba Bunyoni. Babona ko atakindi kizoshobora kubabesha ko amatunga yose barayanyazwe. Ukungene bari basanzwe babaho, ubuzima bari babaho byari byarahindutse, nta kintu bari bagifite kibatunga. Amakonte yose bari barayaviduye, nta giceri, nta kintu kiriko. Ni nyuma yaho umugore wa General Alain Guillaume Bunyoni yagiye ku mbuga mahwaniro akemeza ko Imana igiye kumuduza gusumbya uko yahora. Bati nta kindi uri kurashaka, uri kurategura gutembagaza ubutegetsi. Ubwo butegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye nawe mu kubukingira, mu kwikingira, abona ko atakindi agomba gukora. Bunyoni bamutamwibuye, baramuboha, barafata, barafunga. Kuri kino gihe ararembye, ararwaye cyane, agwariye mu bitaro vya Gitega. Baramugerageje ngo barabe ko yotoroka bace bamwica, ariko navyo vyaranse. Bunyoni yarafatiwe kenshi mu ibohero, bamwagiriza byinshi bikomeye, bamwagiriza ko yagombye gutembagaza ubutegetsi, bamwagiriza ko yatunze amasimukadi, amatelefone ngendanwa, akavugana n'abari hanze, ko bagomba kumutorokesha. Ibyo byose ni ibyagiye bibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, biba kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Benshi batagiye babitahura, ariko ibyo byose byaravuzwe. Kuri kano kanya rero turabandanya tubatohoreza iyi nkuru, iby'iyi nkuru ko General Alain Guillaume Bunyoni koko yoba yarekuwe, yoba yahawe umwidegemvyo, akaba agiye kuja hanze akaza araburana ariko agafungurwa by'agateganyo. Mwibuke ko hari ibyaha yajanwe mu muhezo. Ivyo vyaha navyo Evaristo Ndayishimiye yarabivuzwemwo, nawe yaragirizwa kuba yari muri ivyo vyaha, harimwo kugandagura uwahoze ari umukuru w'igihugu, umuhisi Petero Nkurunziza. Ivyo vyaha baramujanye mu muhezo kugira ngo bitaja habona, bikamenyekana na Evaristo Ndayishimiye akaba yobibazwa. Mu makuru yacu ataha turabandanya tubabwira ibikurikira. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba
woba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane. Inkuru nziza kwa Bunyoni, inkuru nziza kwa Bunyoni. Bunyoni wacu yatashe, Bunyoni wacu baramurekuye, Bunyoni wacu baramurekuye, natahe natahe.